Ndabaramukije mwese bakunzi bacu. Ikaze muri aya makuru ategekanya ikirere cyo kuri uwa kane ni kugenekerezo rya 15 Ruhuhuma umwaka wa 2024. Mu gatondo hatekanijwe yuko hazogwa imvura nka hose mu gihugu ucacu kiretse mu ntara ya Muyinga hamwe no mu Kirundo hitezweyo ikirere kizoba kirimo ibicu vyinshi. Mu ntara ya Cibitoke, Ibubanza, Ibujumbura hamwe no mu ntara ya Gitega nubwo hazogwa y'imvura hazongera hacemwe n'ibihe vy'izuba. Ahazoba hakanye gusumba ahandi azoba ari mu ntara ya Kayanza, Igitega hamwe no mu Ruyigi. Ibipimo vy'ubushuhe vyaho bikazoba bigera kuri °C 15. Ku muhingamo naho hakaba hitezwe yuko hazobandanya hagwa imvura nka hose mu gihugu cacu kiretse mu Rumonge hitezweyo ikirere kirimo ibicu vyinshi. Mu ntara ya Muramvya, Imuyinga, mu Kirundo hamwe no mu Butana hazogwa y'imvura yumvikanamwo imituragaro. Ahazoba hashushe gusumba ahandi inyuma y'umutaga ni mu ntara ya Kirundo aho ibipimo vy'ubushuhe vyaho bizogera kuri °C 28. Mu gatondo rero izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:10 rirenge igihe cy'isaha 12:23 z'umugoroba. Nuko rero ni hari amakuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa kane agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho ubutaha.